tubashimire bimwe bivuye ku mutima mwese mudahengeshanya kudukurikirana ni Indundi TV. Ico nakubwira gusa niwabona ico kiganiro uco giha mugenzi wawe kuko nutakimuha azoba hombye. Umutumire wacu no munsi reka tubanze tumuha ikaze. Namahoro. Amahoro. Twese tuzi ko ari All Saint kandi ari umuririmbyi. Ikintu tutazi kuri we kindi ni giki? Uretse ko aririmba nyene ni muririmbyi ahubwo byose murabizi. Ni umuririmbyi bwa hari ikintu adashaka yuko tumenye ikindi cindani tumufate gusa ko ari umuririmbyi. Ego ni umuririmbyi. Niko uno munsi niwe twashimye kuvugana nawe. Benshi baravuga ati kuba waratanguye uri mu mugwi ukaba warashoboye gufata umwanzuro wo gukora wenyene ni yahe mpamvu yabitumye? Haje umuntu aratangura umuziki utanguye umenya ibiri imbere uko bigenda. Mugabo haje nico cyiyumviro canje narifise kuva kera cyo gukora ndi nka All Saint. Ego kuva kera. Ego umuziki wawe umaze gutangura kuboneka cyane mu ndirimbo zikibiriraho ico bita karaoke. Ari abantu benshi bavuga ati kariyere yiwe kumengo yacimera nk'ihagaze cyane cyane kuboneka mu ndirimbo ziwe bwite. Wewe ubisigura gute? Ego byara kuko hajya umuziki w'ikibiriraho dufata umwanya munini niyo mpamvu nabaye ndabangira gato kugira nshobore kwitegura kandi nkora ibintu biri ku murongo. Umuziki w'ikibiriraho rero ni wantwaye umwanya munini ariko sikuvuga ngo narahevye oya. Ndafise indirimbo nyinshi kabisa. Umwaka nateguye muri umwaka kugira mu mwaka uza muzotanga kuzibona. Ego guys, tumubaza umuziki wiwe yawisanze mu maraso canke ari ikintu umuvyeyi yakoze akanashirako n'inkoni? Oya nta nkoni yarinze ashirako. Nasanze nabyisanzemwo nanje nkuko umuvyeyi wanje nanje yararirimba. Nsanga nabyisanzemwo yaranyigisha. Ego nta mwanya byafashe ngo akwirukeko. Oya kabisa. Nuko jenda ko ngene aririmba wacha kubita usimba inyanka kubwirwa yibonera ko natugire ko turirimbira ku karirimbo prema. Mbe gatera ntimba kanishwe n'intuntu mbe nzobikizwa niki utavuye ibuzimu mbega mwana wa mama nyumvira nkubwire wino mwene mama inyanka kubwirwa yibonera ko ngwino mwene mama inyanka kubwirwa yibonera ko. Nuko mwumvise nijyajwe nyene mwari musanzwe muzi ndetse nawe nyene muriko muranamubona. All Saint, tubwire ibyo uriko uradutegurira muri kadoda kuko urabona yuko abafanzi bakunyotewe. Ego witegure kandi wicare bazi yuko ngiye kubazana ibintu byiza. Aha tuvugana muri uku kwezi kuza nzotangura kubaha indirimbo ya mbere igezweho nyene indirimbo ziri ku rwego rwiza kabisa. Mu mwaka wa 2022 niho nzotanga kubona igikorwa kimwe kwacu. Numbaze aho je nabikuye numva umengo n'ibintu bya album uriko urategura album. Ni album mu bisanzwe ariko izosohoka ari indirimbo imwe mu nyuma niho nzobona album sohotse yose. Okay, izo bije kwizina rya gute? Oya sinagitegura nyene ndababwira izina ya album mugabo vuba muzovyumva. Okay, izoba ikozwe mwo n'indirimbo zingahe? Sindazimenya neza zose ariko hazo harimo indirimbo ziwanje n'indirimbo z'umuvyeyi wanje. Ego ziri hamwe. Zizokorerwa ngaha mu Burundi nyene canke hari abandi bahinyanyuzi bo hanze bazozikorako? Biravana nico nyene umuntu aba ashaka gushikako ariko
nabonye ngaba producteur bo ngatu bose kabisa ubu bari ku rwego ruhambaye cyane niyo mpamvu tutorinda twitiza aba producteur bo hanze turasaba producteur nga kabisa babizi. Ego ubucuti buhari hagati ya wewe n'umuhinyanyuzi Zaki Classic n'ubwahe? Je twavanye kure twarakuranye twatanguranye music nyene by'ama home studio iki n'ubu umuhinyanyuzi nyene tuganira byinshi arama ama inspiration amwe. Uracabarizwa muri Ingo Band? Ego cyane. Uko muri Ingo Band hariho abaririmbyi benshi musanze mukorana, ubwo Wallace canke Koli musanze mufitaniye ubucuti bwa hafi bose, mugabo hamwe hoboneka nk'idiri bakubwira ati dusaba umuntu umwe gusa aba ari we aza kuronka kuri iyo diri entre Wallace na Koli, nuwahe wotora avuga ati wewe genda bari wowe uyajya? Icyo kibazo kiragoye, ni nk'uko mbwira ati nk'ubu ufise nk'abana bane ati guze ikintu ugihande yumva ko bigoye, gusa twebwe uko tubanye neza bose, ni nk'uko haje n'idiri bishikiriza uko yaje nyene hano nabo nyene baca biyitora bagati okay wewe genda canke turabyumvikana ko byose kabisa. Kuri wewe ikibazo kije umva ko kiba kigoye kugira ko wotora umwe muri abo babiri? Ikibazo umva coba kikugoye hamwe wo gutoza ngo tora umwe muri aba babiri? Ni nka kujya nakubwiye ati wotora umwana umwe mu bana dufite nk'abana bane biragoye, gusa byiza ahubwo twojana twese hama ikibonetse tukakigabura uko bigenda. Nuko mama mumukurikirana cyane mu ndirimbo zikibiriraho, ndetse aratwemereye yuko agiye gusohora indirimbo ziwe bwite tumubone ati album baba bayinyotewe bashaka kuyibona. Mbega iyo ndirimbo ya mbere ugiye gusohora izoza ifise amasanamu? Ego nta ndirimbo izosohoka idafise amasanamu, zose nibyo ndimwo. Indirimbo imwe yose izozifite amasanamu. Ngo yamara naho uba ukora byiza ntihabura uwo nawe uba wemera. Alicent yemera nde mu byerekeye umuziki? Umuntu wese akora ikintu cyiza ndacemera kabisa. Umuntu wese akoze indirimbo nziza ndanabimubwira. Ego si bya bindi umuntu ngo abigumane mu mutima yawe, urakoze ikintu cyiza uramubwira, yakoze ikintu kitameze neza uramubwira. Ego naje nkuko nkunda indirimbo zose nkora sinshaka kuzikora DJ nyene, ndahamagara abantu bakanyumviriza akagira ico banterereye, ni naho usanga mwiko mukora umuziki mwiza. Guys yatujaniranije aratubwiye yuko umuntu wese aramwemera, mugabo ariyo ikintu umutima wo wamubwiye ari umuntu umwe abavuga ati urye muntu ntakunda guhusha broma kandi ndakunda ibikorwa byiwiwe. Uwo muntu arahari? Ni benshi bivana sinzi ko nakubwira. Abantu bakora indirimbo nziza ngaha mu Burundi ni benshi gose, ni benshi kabisa. Ego tuhindure basi ariyo gukora byiza no kuba umukunda. Umuntu uvuga ati urya kweri ndakunda ibikorwa byiwe. Umwe ndashaka nka Big Fizzo akora ibikorwa byiza, Sad B ko nyene, Double J, ni benshi mpora ndaha kabisa. Hari abantu benshi abo bakora nini ibikorwa byiza kenshi ndabakurikirana gose. Ego mu kazi kawe uretse yuko ugiye kugira umuziki w'ikibiriraho, hari igitera mumaze gutumirwa atari ubonetse muri karaoke? Igiteramo atari cha karaoke donc baraguhamagaye ugende guteramisha n'abandi baririmbyi baba baririmba ibyo bita ngo ni playback? Playback kera nkitangura gusohora indirimbo. Yego ariko nyene uko nacenja muri live music ubu nta giteramo nogira cha playback. Umajambo make ico bita playback ntikoroshe kuri wowe? Sha ndiko ndahenda abanyagihugu kabisa. Nuko mwamaze kumwumva yari mu gacerere, mugabo yatubwiye igituma mugabo turindira ivyo bikorwa, yatubwiye yuko agiye kudushirira ahabona ico wijeje abakunzi bawe n'abasanzwe bagukurikirana. Cyo ndabijeje nuko mu bisanzwe ngiye kubakora ibintu byiza kabisa, bakomeze badushigikira
bashigikire n'abandi bose kugira umuziki wacu utere imbere kandi abarundi bige kabisa gukunda iby'iwabo kuko naho uzoja hose uzoguma uri umurundi kandi aho ugenda muri Kongo usanga bashigikira iby'iwabo ngira no ngaha mu Rwanda murabibona rero abantu bose bari muri entertainment kabisa badufashe dukunde bamenyekanisha ibikorwa by'abarundi kandi dukunde iby'iwacu kandi tuzotera imbere twese hamwe ego twamusabye ubwa mbere aturirimbire indirimbo itari gwiwe ubu naho natubwire ko gatoyi mu ndirimbo ziwiwe bwite ndashobora kubaririmbira indirimbo naremye kera sinzigera nkubabaza ntuzigera ugira ubwoba sinzigera nkubabaza baby ntuzigera ugira ubwoba cause the way you make me crazy girl cause the way you make me crazy girl nizere ko waciye umwibuka uyumvise iyo ndirimbo naho umengo wari umuheruka kera mu ndirimbo ziwiwe uguma umubona gusa abashaka kugukurikirana ku mbuga ngurukanabumenyi twadresse ni hehe tugenda kugukura je Instagram ni All Saints once again Facebook ni Toussaint All Saints YouTube ni All Saints once again ndibaza izo nizo nkunda gukoresha cyane na Twitter ni Toussaint All Saints yes ego ibikorwa bishasha tuzoca tubisanga hajya bigisha hose muzobisangaho ndibaza binasohotse muzoba bambere kubibona reka tugushimire All Saints ku mwanya wawe twizere yuko uko ugiye kubitegura uko bitwemereye nuko tugiye kubibona ego bashine n'ubwa mbere ndanabivuze murakoze cyane adico mani bahezagira reka tugushimire nawe wafashe akanya ko kudukurikirana hamani Indundi TV umaze kwiyabona ibiganiro byacu utegerezwa kubibona ukuri kwamye reka tukwifurize amahoro n'umutekano aho uherereye ndetse tunakwifuriza amafaranga ngo amafaranga nayo atafisemwo amagara meza ngo ntaco uheza ngo uyakoreshe reka ugire n'amagara meza